nakugize mwiza ndakwizeza n'inshuti zanje ndazizeza kuri uw'agaciro utiyandarika. But now I've realized that all my friends I introduced you to mwararyamanye. Isangemwo ico nyene uriko usaba wewe kibaye ari icawe ubu nyene urumva wohita ugitanga vyoroshe. Isangemwo ngira ibanga nivyo ariko ubu uriko wihawe ntagira ibanga, ivyiwe n'ivyawe vyose abisangiza inshuti ziwe n'izawe nk'aho ari bisanzwe. Ejo uzisanga hanze maze uburi wo kugirira icizere. My dear friend, ntukorohera umuntu n'umwe kuko agaciro k'ikirondegwa gatangwa n'uwugifise. Isangemwo ese nije ntamenye kuri mwiza ngo mpa agaciro ubwiza bwawe turyamane? Ariko wa mugani bisa navyo kuko nije ntaramenye ko uteye mu bahuye nawe. Isangemwo nawe rero. Isangemwo iyi si ikeneye abakobwa n'abahungu b'abanyembaraga mu vy'ubwenge batabaswe n'igitsina. Isangemwo nawe ndakubwire, uwipfuza kuba n'ubuzitwa umuyobozi wese n'ubushaka gukomera akaba intwari n'ubutariko yiyanduza kubw'igitsina ca buri muntu wese bahuye. Simvuze ngo n'ubutarabikora ariko ndavuze ngo n'ubutariko arabikora nk'umwuga. Biragoye kumva kwitahuza no kubireka muri kino kinjana ca siècle du sexe, ariko vyo niko kuri kuko ibi bimeze nk'umuturura ariko kandi ukiza. Biba biruka ariko ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.